iyo radio yarahuriranye n'igihe cari kigoye aho mu 2015 mu hisi Petero Nkurunziza yashaka kwihagira imanda yagira gatatu iciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Ico gihe rero kubera ishavu abategetsi bari bafitiye iyo RPA kuko yashira ku mugaragaro ivyo bashaka ko binyegezwa, haciye haba ikibazo kidasanzwe gushikaho bavuga bati nta kundi twogira iyo radio atari kuyisenya tukayidomeka, na cyane cyane bikagirwa n'ubutegetsi ku buryo batinyegeza kubera ko wagiye imbere y'abandi mu kuyiturira yabaye umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu w'ico gihe. Ingorane rero zari ziciye ziba mu gihugu kubera ko abanyagihugu bagiye mu myerekano, hanyuma ubutegetsi nabwo buja mu kubarasa, haba kudeta, haba imvururu mu gihugu gushikaho igice c'umuriyoni w'abarundi gatabakomoka, ndetse barajana n'abanyamakuru ba RPA kubera ko atakundi bari bakigira. Bamaze rero gushika hanze baraheza bariyungunganya, hanyuma rero niho RPA yacitangura gusubira gushikiriza ibiganiro abarundi basubira baramenyera iradio ico gihe yitwa Humura, guhumuriza abarundi kubera ibibazo twari tuvuyemwo. Iyo umuntu ariko arirukanka kubera isemo uwo mukundira mugira ati banzo humure, niho rero baheba iryo zina Humura bakariheba bakagaruka kuri rya zina ryabo rya mbere RPA, ariryo n'ubu iyo radio yitwa. Yabandanije urugamba rwayo ishikiriza amakuru ku munsi na cane cane ivyerekeye ingene ubutegetsi buriko burahohotera abanyagihugu. Umuntu rero yovuga ati naho yaciye mu bibazo bidasanzwe, RPA mu vy'ukuri yabaye urumuri mu vyerekeye ukumenyesha amakuru n'ubibandanya, kandi gerageza gufasha abarundi gusubira kugaruka kuri yanzira ya demokarasi naho yari igoye, gusubira kushira hamwe abarundi naho bitoroshe, hanyuma no kugira ngo umurundi agarukane ryateka ryiwe